kimwe gusa novuga ifoke kandi amicale de musique itumviriza nico kintu nkeneye ugira usubira witure intuzi amicale itumviriza kuri indirimbo nyene gumye irya nyene irya gumya Jesse no iheba unomze irya yari project nini ya cyane ushaka Lolo ayifute kuri channel yiwe ayifute none ugumana gute indirimbo atari yiwiwe rega nyimbo sio yake sataibakia naje fute yara bro futa ku YouTube yako wana none niyayifuta kuri YouTube yiwe Thomson azoca ayikorera video igiye atakoreye video ego wase ukora video ngo kubera Lolo akifise kuntuze kuri channel ego vraiment kubera ngo niwe king wa ma clip video hano mu Burundi niwe atanguye kuzana akantu ku mutwe twe twakuze tubona ayandi ma clip y'abaririmbyi banziza Desire bande Lolo bataraza sasa utanambia kama endo niwe ari umwami wa macrip ibi ngira barayumvirije sinzi ariko bigenda kose arabace bavuga ati umutipe misi yose yatangiye kuzana amatiko muri bino bintu nuko ari ikintu abagamije Thomson abantu bari bashaka kwibaza bati ikintu twasa nkaho umengo twacibagiwe Thomson akabasubiye kukivyuza kandi anataka imbo yake bacibagiye uko siri kama watu washaka saa ari kingana guta abantu batavuga Mungu wangu we gumya yitwa Thomson the voice killer benshi muramuzi mu ndirimbo zitandukanye zibezereza umutipe yafashe mic arayihonyora kongera kayihekenya niko bimeze Thomson umeze neza yego ndashima genda kubona ko wakamane ni hamwe nyene okufa kubaza kuziye nikamuriko bana no gushima Imana gusa sifise byinshi novuga mugabo jemeze neza amahera amanoti byose ni fresh amahera amanoti byose ni fresh Thomson the voice killer ndakubona mu maso usa nkaho wahinduye look amahera nabirabiri ku matwi bivuze iki gabwana Thomson mbo ini novuga si style novuga ko icyo nico kimenyetso cy'umuririmbyi nico kimenyetso cy'umuririmbyi ufite ko arico kimenyetso nukuvuga yuko utambara amahereni nta kimenyetso cy'umuririmbyi abafise erega umuririmbyi uteguza kuyisangiza look yawe unaona hata mtu akikuona abona yuko uri umuririmbyi iyo ni look ya Thomson umuntu amubonye amahereni abirabiri ku matwi akongera akabona yandi abiri ku zuru original kabisa the voice killer mazimisi numva makuru atandukanye nta birebire nza kukubaza kubijanye n'indirimbo zawe nyinshi zimeze neza kandi zitandukanye kino gihe ndetse zinakunzwe ariko kimwe twumvise intambara muri benshi n'abana bari ariko numvise uvuga ngo intambara nishobora kurangira hagati y'abaririmbyi bivuze iki bwana Thomson ni hatari shida ni nyingi sana urabona nawe nyene urabizi intambara kugira ihere unani hatari sana sona hata na wazungu baguma batubangamira banauwa ba Magufuli banauwa banani unaona ni vile tu tubimenya hajya yishwe n'abazungu suko tuumva niko tuvyumva bana ngo bazungu ndo bari mudame kweli hatari sana ubwo reka turindira amatohoza Thomson the voice killer twinjire na cyane kubijanye n'ibigwa bitandukanye mugabo ubona ko iyo bijya hose Thomson ntari kure yabariko baramukora mu jisho ngo wabasuye kukwiba beat ni hatari vraiment imeze gute komeye ngo bivuga ntaho umenye ona ndizanye aga systeme ndizanira ka terme nazanye indugumba siku zinaisha numvise ngo umururumbo sijui sasa ni vitu gani yani vraiment umururumbo none wabizanye mu ndirimbo yawe Mungu wangu aho tubwire erega ajya gukopia sima gukopia ngo beat cyangwa amajambo y'umuntu n'amaterme gusa terme tu naona pale tulijuaza gumya araza kamedata nk'ubu nye twibagije indugumba abandi nabo ngo umururumbo samisi yaelewa none izo terme zose bisa nkaho ziva kuri wewe izo zose ni terme ziwanje bro je bana ndibaza ko ni kubera beme akazi bumva ko nkora akazi unaona kekana bafikia unaona kana shindano unaelewa ariko bisa nkaho umengo ntushaka kwinjira neza mu idonido uragaruka ku matitre amwe amatitre uri kurakoresha ahanini agaruka mu ndirimbo za Lolo izo manizo nicarana kangahe mu ndwi
mwahuriye muri studio yihe izi terme yazigutwaye gute cyane kuvuga ko ushobora kuba wibaza ko ashobora kuzumva uri kurazivuga cyangwa kazisanga ahantu muri studio uri kurakora akabinjira mu idonido bizana na hehe bwana Tom bo bwa mbere dibaza ko aba promoter b'umuziki w'u Burundi ni bamwe ama groupe ya WhatsApp ntamwe sinovuga byinshi groupe za WhatsApp ni zile wa promoter ni wale ibintu byose nibijya nyene bisigura yuko nkoze ikintu kucumva ni ibintu bisanzwe ateguza kuvyumva bavyumvise gute ga Thomson groupe ni zira na YouTube zihari na YouTube zihari YouTube zirahari none tushize ikintu kuri YouTube bakuye mu ndirimbo wamaze gusohora ngaho Tom wanachukua indugumba pepero nyaro numva ndikunda rurumba munyuma ngo mururumbo mzee none avi so kimwe gusa novuga je kubwiwanje ndibaza ko gere nirahera yari twagiye muri Amical de Musique mugabo umengo vyarabananiye kudufasha kugira ivyo bintu bihere ndibaza ko ubu turafise undi mu president wa Amical de Musique nasundi ni Romeo ndibaza ko Romeo azodufasha kwico kintu kuko dossier y'indirimbo yanje gumya nirahera gushika n'ubu nirahera ni ikintu cyankoze ku mutima cyane gushika naho Amical de Musique iratuhamagara tubivugane mugabo mu nyuma nta na kimwe yadufashije aparo mwatubwiye ko vyarangiye gute none no indirimbo yiwanje je mubwiye ngo fata ngo basi uzogende ngo ukore promotion yiwawe n'undi ayikore promotion yiwiwe kandi mukaba muzi yuko indirimbo ari yiwanje bro so kujya munsi mutavanye muvuze ati ntitwumvikanye bana noje narabivuze ndabivuga ngo barumaze imisi tubwira yuko ati iyo bijya hose jewe ibi bintu nabihevye Jesi no biheba bigarutse gute ubu naho gato ubu imunguwe bigarutse gute muri iki kinjana kimwe gusa novuga ifoke kandi Amical de Musique tumviriza nico kintu nkeneye ugira usubira witure intuzi Amical itumvirize kandi kuri indirimbo nyene gumye ijya nyene ijya gumya Jesi no iheba unomze ijya yari project nini ya cyane ushaka Lolo ayifute kuri channel yiwe ayifute none ugumana gute indirimbo atari yiwiwe Rega nyimbo sio yake sataibakia naje fute ya bro futa ku YouTube yako none ni yayifuta kuri YouTube yiwe Thomson azoca ayikorera video igiye atakoreye video ego wase ukora video ngo kubera Lolo akifise kuntuze kuri channel ego vraiment sasa hii vita itaishia wapi itaisha labda Yesu akishuka labda Yesu akishuka bo kimwe gusa novuga bo ijya ndirimbo nayipangiye kuyikorera amasanamu kandi clip ikomeye cyane gose none mugabo mu nyuma projet irahagarara bivanye mbonye clip yakoze ya Kamedata clip mbovu ndayibonye gusa ni clip mbovu abana bari bavuga yuko ari number 1 na cyane cyane number 1 maze kubona clip zanje ntoruzibona akwana bavuga ati aba artiste benshi bariko bararuka barabira kuri we kubera ngo niwe king wa ma clip video hano mu Burundi niwe watangiye kuzana akantu ku mutwe twe twakuze tubona ayandi ama clip y'abaririmbyi banziza Desire bande Lolo bataraza sasa tanambia kama endo niwe ari umwami wa ma clip so umwami wa ma clip hari n'izindi clip twabone clip ona zata bibaza ikintu mufana Lolo ni giki ya ruhande indirimbo yanje bisa nkaho umengo hari ikindi kintu mwari mufitaniye oya vraiment indirimbo yanje je yaramfashe nabi kwanza ubwa mbere aramfata nabi ndamubajije kwana nari namurondeye kugira dukorana indirimbo mu nyuma aremera dushitse muri studio ngo nzomuha $400 na mimi uwezo nikuwa sina nao mzee unaona $400 ni hatari ndibaza kwa ayo mahera yotanga umuntu w'umu diaspora yo kubwiwaje ndamubwira brother je na ayo mahera je nayo mfise kandi vraiment nayo mfise reka tubihagarike mugabo mu nyuma icyambabaje akabana nyimbo akaenda kuimba unaona nyene mwagira mukorane
none ariko hari n'abavuga ati Thomson kenshi akunda kuvyura aka kantu ari uko amaze iminsi atari ko aravuga ngo ijya nino abana bari ati umutipi dosiye kuba yizanye hari hicagamije icyo nacyo ni giki mu bagukurikiranira hagufi cyangwa mu bakwegereye avuga ati buriya Thomson ni kijana kuko ribuka ari interview y'umu artiste mu bihugu bibanye aherutse gutanga nawe yibasiye abagenzi we avuga ati nije ndi jenyene nije ndi king umuziki ngati abandi ntibariko barakora ati noneho wanashima basore ndimo umweka mugajeyo nkora ibi nibi ningira barayumvirije sinzi ariko bigenda kose arabace bavuga ati umutipe misi yose yatangiye kuzana amatiko muri bino bintu nuko ari ikintu abagamije Thomson abantu bari bashaka kwibaza bati ikintu twasa nkaho umengo twacibagiwe Thomson akabasubiye kukivyuza kandi anataka imbo yake bacibagiye uko siri kama watu washaka sawa ari kingana guta abantu batavuga Mungu wangu we sinovuga ko Lolo ankuriye cyane ni mu brother nyene kandi akora neza kandi ni fresh mugabo je kubwiwanje si mu brother wanje vraiment ni mu brother akora neza muga kuri wewe si mu brother aje si yo brother none yandika ibintu ntashobora kwandika akora ama melody nashobora gukora ako bwabo mwe bavugana bwo bugomba kubaranga mu baririmba uriko burataka hanavuga ngo bubaye ngo umuziki wo cufa nawe niko bibona mbona je kubwiwanje ni atari vraiment bimeze gute je bimeze neza gusa kandi kuvuga yuko nshatse gusora akazi nageza kuraba umuntu oyaha vraiment je ndakora meruse gusora indirimbo yanje shasha Maria kandi clip video imeze neza cyane gose n'ubu vuba ngiye gusora yindi ndi kumwe na Black Africano yitwa Makanaki urazi icyo bita makanaki ça veut dire le voleur de la musique abantu biba indirimbo no mu abantu biba indirimbo ugira basohora indirimbo vraiment ndibaza ko Lolo ni wa mbere ariko cyanagira ni wowe gusa uri kuramwagira abanyamaze kumwagira ko batwara indirimbo nko tumaze kubyumva none rimwe umaze kubyumva rimwe ko ndavyumva kuri wowe nyene nanavyumvise ko barana batunganirije babisize mu katungane bwa Mikarte Monsieur du Burundi kera kuvuga ati rero intwaro yari ihari jewe nigeze intunganiriza atubiyihariye niyo ndiko ndataka nawe Romeo sabi kino ne Romeo atamba koresha ushaka gukoresha strategy zi je nta strategy nzokoresha mugabo gusa Romeo azovyumva nko mu president wa Mikade Music adufashe kuri ico kintu iyo ndirimbo ayifute kuri YouTube yiwe kugira ivyo bintu bihere none yanka kuyifuta nawe duca bigenda gute nkamwe bizobandanya rega je sinzobiheba nani nico shaka kumenya amikare de musicien du Burundi makaca bahereza réponse nk'iyu wa mbere yamubanjirije yagute ko muyorenyo bamfashe ngo bagume bambwira ibintu bitagira umutwe n'amaguru ngo urabona ngo twengo kuva kera ngo twaratumva ngo Lolo ngo wengo unayo wogo petit ni nani petit yaje ni petit frère wa Lolo je sindi petit frère wiwe petit frère wiwe ni safe ujya bavukana yaje sindi umwana hamwe amikare de musicien du Burundi botanga réponse nk'igi udocukuriye je vraiment je nzobibandanya cibandaniriza he nzokunguruza urubanza tuzoja muri park mu bivane mu byo kumvikana uri gato nguwe unangwa kuuliza unabijua kama nawe kandi ko gado unabijua lakini ugawa kimwe gusoyo mu brother vraiment alifanyaga makosa sana unaona none kumengo gumya urayishira kwinguvu cyane gusumba izindi ndirimbo ubu maze gukora mbo ijya gumya muri zindi ndirimbo zo bazaragiye mu zindi ndirimbo mugabo ukazihorera mugabo jama terme yanje kenshi cyane baguma bamvamira abantu nkajyana nasoye akabonge numva amajambo yundi muririmbyi ngo twamwivye indirimbo kandi indirimbo ari iwacu sizi gituma kandi cyane kubera turaba petit anava ko amajambo y'urukundo kenshi abaramwe ni kurya nyene mugabo je vraiment kubwiwanje iyo ndirimbo gumya kuba gumya ari big project ko nahisemo kumurondera abwira dukorane kuvuga yuko ngo ntwe ari umustare cyange ngo je namweme je vraiment erega arigiye mukorana ikintu n'umuntu utamwemera neje nabanda grand tumaze gukorana utamwemera aguma underground ni warondera wo yemera umviriza jewe kubwiwanje je nashaka ko dukorana
nk'umufrere nk'umubrother nyene ico gihe twabagenzi kandi twabagenzi cyane sinorinda kubivuga cyane ngo ndabivuge ndabigume ko mugabo indirimbo yanje vraiment indirimbo yanje naho nyine urabizi sawa biju indirimbo hari indirimbo yiwawe hamwe n'indirimbo ya Rori indirimbo ni yiwanje ko kamedata mu Kirundi ni gumya kudata ni mu Kiswahili nasema wangu ari majambo menshi yama yahinduye mu ndirimbo zitandukanye no umviriza bakashira mu nawo kuhindura uhindura na melody ibintu byose ngari nyimbo mini joazia mi gumya kamedata akona ko baranavuga yuko nawe mwakuye mu yindi ndirimbo ya iyahe ako ndio kanzisha iyahe nindo nikanzisha hako kunivua Burundi ni mie angaha mu Burundi ni jewe kandi kari kamaze kugaragara sinzi mu ndirimbo z'abazungu sinzi ndibaza iyo ndirimbo yitwa gute mukanya ndayikumvisha wayiririmbye ninde Thomson the voice killer original kuri no CJ ijanye no kuvuga ati Intambara sinshobora kuyirangiza uko bigenda kose ati Romeo atadutunganyeje na Lizo Manizo ivyananiye abamwitangiye imbere genda bikomeza ati genda bikomeza nikorwa vyo none bihagaze gute aruhande iyo CJ mize ibikorwa byanje 2021 bimeze neza siko kimya nazane kama muri gukozi nyene nzosora indirimbo yanje shasha yitwa Makanaki iyo nyene yo kwibasira baririmba yitwa Makanaki ndafise n'izindi collab nyinshi zitandukanye n'abaririmbi bakomeye ndafise indi collab n'umurapera akomeye cyane gose ngaha mu Burundi ho hanze uwo ngaha mu Burundi umuraperi akomeye hano mu Burundi ntagira ubwoba ko nawe nyene nimwatangura projet akagutwara gaterme ntazoba kibaye umukuru oya uyo ibyo niyo bikora oya niyo bikora ubundi yo kwera ko tutari uvyiteze bana ubundi je nibaza ko kila muntu wese afise ingeso yiwe ndibaza ko ari ingeso yiwe yo kwiba ibintu by'abandi agukurira muri game cyangwa uramukurira muri game uwo muraperi mugiye kwana indirimbo iyo nyene ya Makanaki kimwe no vuga gusa ni generation yanje ya game mugabo amaze gukora byinshi cyane kandi arafise abafans benshi cyane nitunganya abafans arabafise sinovuga byinshi gusa kimwe gusa ni generation yanje ya game twatanguriye rimwe mugabo kila muntu wese abafise chance yiwiwe twitega amazina muri iyo ndirimbo yabuzo buri kurakora mu jisho oya ni indirimbo y'urukundo twakoranye Makanaki nizo buri wenyene bana Makanaki nzo bandi kumwe na Black Africano original vocalist ndazi ko show style zose hip hop rayishoboye R&B rayishoboye iyo ndirimbo uzogaragaza ngo hip hop kubera tuzi ko iyo mu artist ariko ari base bandi muri R&B mengo biragorana ukuntu ariko yinji muri style ya hip hop aracana neza bigakomera oya jenzo ririmba R&B ko R&B yo gushavura kuko washavuye erega tushapiga kopi nyingi sana bubundi wana kandi utavuga ngo n'amazina bo nitwabavuza amazina kandi twarimo turabatuka mugabo ni comme conseil nyene nduko bisatswe bimeze Thomson yashavuye gusubiza hamwe ngo ntibirimwe nibirimwo vraiment je shaka nene kubwa gusubiza hamwe mu muziki hari ico vyica birahari birahari ni byinshi cyane ahubwo muta sa erega mimi nakuwa nafika pale mu amikari kugira badufashe ibintu bihere none banashinda kisia kutusaidia sasa unasikia kama ni hatari ukiriya gihame ngo vyaheze chesizi vraiment bigarutse gute nibirahera man nibirahera Makanaki washiri kwiracirwa inzira nibirahera ni Makanaki ni vile le voleur de la musique Thomson the voice killer imwe mu artiste hano ku butaka bw'u Burundi abana bari kwandikije amateka kandi bimeze neza bihagaze neza yahinduriwe amateka n'ibintu byinshi music ubona ko hari ahantu igeze warasinya ama contrat hari ngaho kuri Star Hotel uravyibuka byahereye he atubona hagine umengo akariro bigira twabihagaritse urabona rimwe na magara ngo mutubwire umwe bihagaritse bo si obligatoire mugabo kimwe gusa biga byarahagaritswe kandi je kubwiwanje ikibazo cyavuye ku mu manager ikibazo cyavuye ku manager even natumya kibyako ubu je ndikorana nka Thomson the voice killer
Yeah. studio ni yindi nyene kwa yetizo Bo muno mwaka nzokora n'aba producteur batandukanye ba Miri ba Koli bande niyo nakoze niyo murapere twayikoreye kwa Amire. Okay. Okintu bimeze neza baraduhamagara ngo tubereke management babivuyemwo ntibaduhamagara ngo twabivuyemwo none twobahamagara gute kugira tumenye ko Thomson atari twobahamagara gute bimenye ubunye ko navyo wigeze unatubwira ati vyaheze nuko bisanzwe bimeze ariko kimwe congratulations music zawe n'indirimbo zimeze neza n'indirimbo ubona ko zifise yindi sura no fata ko winjiye cyangwa ukuntu uri kurakora biratandukanye nuko tukuzi muri kahise video bintu bimeze neza kandi no muri wa ega Jesse nera copy kandi Jesse nkene kuba nk'indirimbo z'abandi indirimbo yose indera kandi abanyene n'indirimbo yo warayise yahe indirimbo bakubisa artiste benshi ijya yari mashup si cover yari mashup gusa kandi ijya ndirimbo sikubiyombaga mtu lakini cyari ikintu ciza kuko natwe kumbe umutsipe ari ibintu ego ariyumvira Thomson the voice kimwe gusa ni kuba baririmbye naririmbye mu ijya ndirimbo nibashoboye gupostinga ijya ndirimbo mbwa kubwiwanje nta kibazo juna jua kama ego kandi ndazi ko tuko na rombaya ni rombaya unaona bana Burundi sasa tuko na rombaya nk'abaririmbyi ya nibo bambere rero nta rukundo ngova he kandi ari inzara ega pa konjala inzara iri gutuma nja kwa sababu mimi inzara kubahuza amagira ngo murondere ukuntu ngorondere oyaje nkaba ndi umubosi Satbi akaba ari umubosi twese tukaba turi ababosi nibaza ko twogiranira ibintu by'amabifu abezi bigakuwa kwa sababu kila mtu ni boss none uba mabifu ni menshi kubera iki inzara au furahi maendeleo ya wengine ukiona wengine anasonga mbele au furahi unaona sasa unaona kama vile tufate nk'umupeti amazi imyaka 2 muri game akacaronga umuduga inzu tusa unaona akakora ibintu bimeze neza na office nk'imyaka 10 uri muri game unasikia kama beef unapasha kuwe tu unaona ndio bakuru wanyu nibo bumvira beef batoya babo kubera batoya babo bacyarona kandi ahuri bwana house office imodoka nawe vyarabaye bo beef je maze kuzibamwo kenshi cyane gose kandi muri games nibaza ko beef yobura beef irahari mugabo yo mu Burundi rero ni beef y'inzara ni beef ya njaa maki watu wako na njaa unaona sa mtu akishakuwa na njaa nkabijya nino cubona umuririmbyi yaevye kuririmba asigaye ari umujournaliste njaa unaona ni benshi cyane abanyene babazi sinorinda kubavuga wanakuwa wana presenter tena wani kitu chene akiko amazing ko uzobona ngo Chris Brown ngo yahindutse mu present nibishoboka yumvikana ati rero kwankana hagati yacu mu baririmbyi inzara yego duheraheza bwana Thomson the voice killer ndumva hari byinshi zoshobora gukomerezamwo mu kiganiro gikurikira gira kaje mubwiye bari baragukurikirana bo kimwe gusa novuga abakunzi ba Niyosel TV kimwe gusa no babwira ja kuri YouTube yanje gira subscribers like comment na share kugira mubo bambere kumvira inziyo ndirimbo yanje makana kindi kumwe na Black G indirimbo zosohoka vuba cyane gose ni indirimbo yimwe amajambo meza cyane kandi twaririmbye neza mbo izo bifise video ikome iyo video zo ari video ya mbere mu Burundi batarakora izo bari ya mbere makanaki coming soon ya audio coming soon ya audio visual nzokora uko ingene nakoze Maria apana vya coming soon vyiki reka atuko tunaogopa turiko turatinya kugira sio tu tatizo ya franga tatizo ya kwanza ni kuyaminira kuamini kazi yako mi kazi yangu naikubali sana na singombwa ko noshira ngo ama coming soon ngo iraje ngo ni nani iraje bizozira rimwe bizozira rimwe vraiment
bimeze neza nuko bisanzwe biri nari kumwe na Thomson the Voice Killer kubwira ati hari byinshi bitandukanye ngiye kubahiriza ati mugabo abantu bantera amakopi muje ku ruhande ati kuko je ndiko ndakora ati kandi sinzobihanganira nta rukundo ruri hagati yacu kubera dufise inzara nuko yakuze ndamubeshe yakari ngaha nyene ha ruhande yaho ati mwitege indirimbo yise Makanaki ari kumwe na Black G ati hanini zo kwibasira aba artiste bakunda gutera amakopi na cyane cyane y'amaterume y'abandi ba artiste bagenzi babo nanje nti ndabakunda cyane tse dusubire ubutaha